uyu munsi rero nahawe ho kwiyumvira ukavuga uti mbega none ibiriko biramba ko byavuye ku byaha nakoze, ni ibyago biturutse ku byaha nakoze, canke n'Imana igomba kwereka abantu ko ishoboye kwihambaye. Erega Shadura Kameshake na Abedunego yarabaretse baraba mu byago, baraba mu bibazo, baraba mu ntambara, baraba mu bitandukanye, baraba mu muriro, baraba ahantu babatuka, baraba ahantu babagiriki, baraba ahantu babashengeranye, baraba ahantu babagejejeyo, baraba ahantu mwama batuka. Uriyumvira uri kuratukwa n'umwami ariko arakubwira ngo jewe uranse ndakwereke, ariko mugabo baravuga bati Imana haleluya twizigiye ishobora kudukiza. Yesu nashimwe. Kandi naho itodukiza ntibikunda, ntidushobora gusenga igishushanyo oya kuko bavukanye mu nkundire ndababwira ikintu kimwe, abantu bubu dutinya gupfa ariko mugabo twese ni mpaka twese abantu dutinya gupfa, bavuga bati tubayeho Imana tuyihejeje icubahiro, dupfuye mu bwami kwa data haleluya. Bemera guheba amagara, baravuga bati amagara yacu turayahevye, ariko mugabo izina ry'Imana rigume rihabwa icubahiro. Abantu nk'abo muri ibi bihe barakenewe, abantu nk'abo muri ibi bihe nibo bakenewe. Ego mu nkundire rero ndababwire ijambo rikomeye, twebwe turi ibikoresho fasha nyigisho vy'Imana, ibikoresho fasha nyigisho. Tuvuze igikoresho fasha nyigisho no kuvuga iki? Materiel didactique mu kirimi c'ikinyamazuru. Abigisha canke abandi baca bavyumva. No kuvuga iyo umwigisha akeneye kwigisha abantu arafite ibikoresho akoresha. Jewe nk'ubu umwanya ndiko ndababwira ubutumwa ndafise ibikoresho ndiko ndakoresha binshoboza gushobora kwigisha iryo jambo ry'Imana. Mumvi nagumye nsoma muri Bibiliya, impande yanje ndahabona kantike, iruhande yanje ndahabona ibindi bitabo bitari bike bitandukanye haleluya. Iruhande yanje hariho iyi telefone nk'igikoresho fasha nyigisho kiriko kiratuma ubutumwa buriko burabashikira. Nico bita ibikoresho fasha nyigisho. Nivyo bintu byose umuntu akoresha kugira ngo igikorwa ariko arakora gishoboke haleluya. Turi ibikoresho fasha nyigisho vy'Imana rero. Mwasenzi bavukanye inshuti z'umusaraba mu nkundire iki kintu muzi mukimenye, kandi kibabemwe ari ikintu gikomeye. Menya ngo ndi igikoresho fasha nyigisho c'Imana, nimba narayigororokeye narayimenye, nimba ndayizi, nimba ari Imana yanje, nimba ari Imana y'ubushobozi, nimba narakijijwe, nimba naragize imigabo kutazokwihumanya, ndi igikoresho fasha nyigisho cayo haleluya. Abakristo benshi muri iki gihe tugomba yuko ivy'Imana igomba kwigisha itabicisha kuri twebwe, ariko mugabo uyu muzi nagira ndakubwire ngo kunda, emera wanka wemerera igikoresho fasha nyigisho cyayo. Niyo yagomba kwigisha abantu izoca kuri wewe, ubibemwo, ubyihanganire, ubigendemwo, ubitambukemwo haleluya. Muririmvyi bamubajije ngo nibakubaza ngo kuki wamana amahoro kandi babona ibibazo, babona intambara n'ibiki, bacaravuga ngo nzoce ndababwira haleluya. Ni Yesu yangiriye neza, agira neza Yesu. Yesu atanga amahoro haleluya. Ndanezerwa iyo mbonye abana b'Imana bagenda baryohewe, batwenga, bahimbaza, batwenga basa neza mu maso habo hayagayaga. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, atari uko babuze ibibazo, ariko ibibazo babifise mugabo kandi bafise n'umwami, bafise n'ubaremesha, bavuze n'uwababwiye ngo mu byago byinshi ndi kumwe namwe, nimuhumure mwisi muri n'amarushwa ariko humura naranesheje isi. Bavuze rya jambo rivuga ngo nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu niko Uhoraho hakikuje abantu biwe uhereye ubu ugashitsa ibihe bitazoshira. Bavuze rya jambo rihambaye rivuga ngo aratugose impande zose, nta byabagerageje bitari byo umuntu yoshobora kwihanganira, ariko hamwe n'ibyo nzobacira inzira haleluya. Sinzobaheba, sinzobata, nzoba ndi kumwe namwe. N'aya majambo y'Imana bavukanye, yego ugasanga bararyohewe, ugasanga baratwenga, ugasanga bamerewe neza. Uyu munsi unkundire ndakubwire ngo abantu ntibazosubire kugusoma mw'ibibazo, ariko nagira ndakubwire ngo menya ngo naho noba ndabifise
ngize ibihe nigisha abantu muri iyi minsi hari umuntu yanyandikiye ambwira ngo yibuke ijambo nigishije kera nkiri muri lise Rubanga ryavuga ngo guhegahega ku bibazo no ku ntambara no mu byo turimwo abantu kugira ngo bamenye ngo hariho Imana. Imana niyo yagomba kwigisha yuko Imana ikiza ingwara. Mu nkundi izotuma umwe muri twebwe mu basenga agware, aruhe, amererwe nabi, asengerwe ibihe birebire ntakire, aje mu baganga batandukanye ntakire, ave ruguru aje Bujumbura acaye mu yindi miji ni Kigali canke ahandi ntakire, aje mu mahanga mu Bufaransa n'ahandi ntakire, aje mu Buhindi ntakire, acataha muhira. Ageze muhira abantu bose bati baze kuraba bati yo nta kundi basha. Hari igihe umuntu agera ahantu bamubwira bati tukwegereza Imana. Nigeze kuja gusuhuza umuntu igihe kimwe, Imana irambwira ngo ntagiye kubaho. Hanyuma ca ndamubwira nti rero usenge, Imana irashoboye kugukiza, ariko naho itogukiza ugataha uyumvira iyo woja. Muriko muravyumva agahembwa amajambo usanga arayishobora kubwira umuntu, abantu bakajagera igihe bakamubwira bati nta kundi tumusengera Imana izomuha ubuhungiro bwiza. Abasenga bagaca bahaguruka abana b'Imana. Abapfumu bagerageje basubiriye vyase, ubushobozi bw'Imana bukururuka, wa muntu agahaguruka. Abantu bagaca bavuga bati ni ivy'ukuri ya Mana y'abaporoti ya Mana yabo, ya Mana, Imana yabo niyo. Haleluya. Kubera ko yagombye kwigisha abantu kwishoboye, yagombye kwigisha abantu kwishobora gukiza ingwara, yagombye kwigisha abantu kwishobora guca mu umuntu ashobora guca mu bibazo, igucishe mu bibazo bikomeye mu muryango. Abantu bose bavuge bati turabe ya Mana yiwe, ariko mugabo hagera igihe wihangana bigendagendemwo, mu nyuma bavuge bati Imana yiwe irakomeye, Imana yiwe irahambaye, ishoboye kumukiza aha hantu. Bavukanye nagenda babwire ngo turi ibikoresho fasha nyigisho vy'Imana. Ntimuzosubire kubirondera ku bandi rero, ntimuzosubire kwiyumvira ngo kubera iki. Hari ivy'Imana igomba kwigisha abapagani, hari ivy'Imana igomba kwigisha abatayizeye, hari ivy'Imana igomba kwigisha babandi bayikengera, hari ivy'Imana igomba kwigisha abandi batayihesha icubahiro. Kandi abo mu kubigisha izobigisha iciye kuri Yves, izobigisha iciye kuri wewe. Siniriwe ndakuvuga izina. Ivyo ice kuri jewe, ice kuri wewe, hanyuma yigishe. Emera rero tubi bikoresho fasha nyigisho vy'Imana. Haleluya. Emera tubi bikoresho fasha nyigisho vy'Imana bavukanye. Nyemerera tubi bikoresho fasha nyigisho vyayo, kuko muri uku kubi bikoresho fasha nyigisho vy'Imana, Imana ntizotureka, Imana ntizoduheba. Ndakunda indirimbo y'196 nababwiye ko mvise kantiki impande yanje. Indirimbo y'196 ndayikunda, irambwira ngo ukwizera kwacu kurahamye. Mbega ukwizera ufise kungana iki muvukanye? Ukwizera kwacu kurahamye pe. Haleluya. Gushinzwe ku ijambo ry'Imana yacu, ntaco dutinya, dushikame gusa twabonye ubuhungiro muri Yesu. Ntutinye naryo ndi kumwe nawe, ndi Imana yawe, nzokwama ngufasha. Haleluya. Mbese ibyo avuga bavukanye, ntimutinye muri ivyo bibazo n'izo ntambara, iri kumwe natwe. Ndi Imana yawe, nzokwama ngufasha. Haleluya. Nzoguha inkomezi zo gushikama naho bizoba bikugoye. Nzogufata ukuboko ugiye gutemba, mpore ntaco utinya, kuko ndi wewe nije bituma ndiko ndigisha abandi biciye kuri wewe. Wewe sinzokureka, sinzoguheba. Gice ca gatatu ni ca kane birakomeye, bitubwira ahantu hahambaye. Bavukanye mu muriro no mu mazi n'ahantu hagoye. Iyo umuntu agiye mu muriro uramuturira akababara, iyo umuntu agiye mu mazi abura impwemu bikamera ukundi. Ibi bintu ni ibintu vyica umuntu mu buryo bunyarutse kandi bibabaje. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ninakubwira no gucaho hakomeye, nzoba ndi kumwe namwe. Haleluya. Ninakubwira guca mu mazi, inzuzi naho zizokurengera. Ibyago byose nibikubabaza, nibyo nirungikiye kukugeza. Iki mu nkundire ndakibabwire naco nyene. Hari igihe Imana ibirungika kugira ngo bitugeze, irabo kwihangana kwacu aho kugera no kwikunda kwacu. Muca muvyibuka kwa Aburahamu abwiwe gutanga Isaka umwana wiwe.
haleluya. Bavukanye inshuti zanje, nagira ndababwire ngo muri uru rugendo turimo dukwiye gusaba inkomezi n'imbaraga, kuko nagira ndababwire ngo n'urugendo rutoroshe, rusaba kuba ku mavi, rusaba gusenga, rusaba ubwenge, rusaba inkomezi, rusaba ibintu bihambaye, rusaba mpemu wo kudushoboza kunesha. Ibyago byose nibikubabaza nibyo nirungikira kukugeza. Inzira niyaca no mu muriro uzobumbwa n'ubuntu bwanje bwinshi. Haleluya. Shadura kamesha ke nawe duneko mu muriro babumbwa n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ninakubwira no guca mu muriro, inzira niyaca mu muriro uzobumbwa n'ubuntu bwanje bwinshi. Imbeya ntaho zizokubabura, nzoba ndiko ndavugutira ngo urame. Haleluya. Ya kuvugutirwa ngo turame. Ega natwe mu bibazo mu ntambara turahakomerera, mu bigeragezo hemwe. Iyo umuntu agomba kugira icyuma akagomba ko gikomerera gicanira, murandaba ubu ntibikiriho bajya bacura akagicanira kikaka, umuriro kikarungura agaca gikubita akagiha iforoma agomba. Nzoba ndiko ndakuvugutira ngo uzurame. Igitero ca nyuma rero coco kirakomeye. Haleluya. Kiravuga ngo umutima wisunze umwana w'Imana sinzowurekurana umwansi, kandi naho gihono kizovyura ingunza ntikizorushikura mu kuboko kw'Imana. Mbega umutima wawe wisunze nde mu bibazo canke mu vyuri kuracamo? Mbere uri igikoresho fasha nyigisho cayo. Wifashe gute? Ubigenza gute? Aho ntiwihebuye, aho ntiwiranza, aho nturi kuri dodomba, aho nturi kuravuga ngo mbega Imana kubera iki, ariko natwe iratwanga. Kubera iki none abandi baguwe neza? Muri byavuze ngo uko tuzomera ntikurahishurwa. Yesu niyahishurwa tuzoza nawe. Ngo abana b'Imana tubikiwe ibanga, hari ibyo duhishijwe mu ijuru, uko tuzomera ntikurahishurwa. Nico gituma bisi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirimo ya twese, rimwe na rimwe bakaturusha kweza, imbwa zabo zigahaga. Abana b'Imana imbabura tumanitse, ariko ijambo rye riravuga ngo ariko si uko bizokwama. Hari igihe kimwe bizosobanuka abana b'Imana tugahagarara twemye. Haleluya. N'aya majambo y'Imana bavukanye rema, humura, uri igikoresho fasha nyigisho cayo. Ntiyagutaye, ntiyaguhevye, ariko ugomba kwigisha abandi iciye kuri wewe. Yaraye amajambo. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Ngomba dusenga Imana. Uri mu kibazo, uri mu ntambara, warihevye, nkomezi zaragushizemwo. Emerera Imana, emera kurongorwa nayo, kandi ntituzosubire kubirondera ngo bibe ku bandi, kuko Imana igomba kwigisha barya abandi nyene iciye kuri twebwe. Ntako yoba ari bigomba kwigisha ngo biheze bice kuri bo, bitegerezwa guca kuri twebwe tukabibikoresha fasha nyigisho vyayo. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mana yo mwijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe, ndagushimiye iki gitondo Mana wemeye yuko twumvira ijambo ryawe ryo kuturemesha, ryo kutubwira yuko turi ibikoresho fasha nyigisho vyawe. Ariko ibi biragoye, ntitwoshobora twenyene, ntitwoshobora tudafashijwe nawe, ntitwoshobora tutaronse inkomezi zawe Mana. Suka mpemu yera mu mitima yacu, ubushobozi bwawe nibuze, imbaraga zawe nizururuke mu izina rya Yesu Kristo. Ushoboza umwe wese Mana gushobora guhagarara, ushoboza umwe wese Mana kuvuga ngo mbega ibi biriko birambako, nimba bitavuye ku byaha nakoze ngo bibi byago biturutse ku byaha. Ugomba kwigisha abantu iki? Bigishe, undinde Mana ko icyo wagombye kubigisha kitaba biciye kuri jewe, kuko uri kurakoresha jewe, ariko mpagarare mbe mu rutonde. Mpemu yera nadushoboze, kuko ibi biragoye, ntitwobishobora twenyene.
ariko turi kumwe nawe Mana birashoboka. Shoboza umume wese uri mu bibazo, wamaze kwihebura, widodomvya imbabazi, wavuze ngo Imana iranyanka imbabazi, wavuze ngo bigenda gute imbabazi, wavuze ngo inzira niyihe imbabazi, wataye ukwizera imbabazi, warogose ku Mana imbabazi, watutse Imana imbabazi, wavuze ngo inzira ntayo imbabazi, wavuze ngo Imana iranyanka imbabazi. Mana kuri abo twese, hanyuma uco twemerera dushobore guhagarara, umume wese amenye ngo hariho Imana ihambaye. Mu izina rya Yesu Kristo, muri uko gusenga dusengeye abumvise iri jambo ngo baho kwihangana, baho ubushobozi, baho imbaraga. Dusengeye abataryumvise ngo ububasha n'ubushobozi bwawe bubabe ko Mana. Bamwe bariko barateshuka bava mu buntu bwawe kubw'ibibazo n'intambara, bo turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Babandi Imana bavuga ngo mbega Imana iri hehe bakadupinga, uyu munsi nibamenye ngo hariho Imana ihambaye. Kuko Nebukadineza yarapinze bashadura kanameshake n'abedunego mu nyuma ngo umutima urasimba. Turasenze Imana ngo abo bantu bari muri ivyo mu izina rya Yesu Kristo, iki gihe nikibabera igihe cyo kwimitima ibarandukamwo. Abana b'Imana dutabagwe, kuko iyo mwana w'Imana ari mu kibazo akaba mu ntambara, mu izina rya Yesu imitima iraranduka. Ivyo narabibonye kwa Daniyeli ari mugobo rw'intambwe, yihanganye yemeye akizera mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti. Nuko ngo umutima w'umwami Dariyo umurandukamwo, ngo agenda aradasinziye. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, inzira zose ushobora gucamo ngo utabara abana bawe, ndavuze ngo zicemo. Haleluya, bakwiye kuri buri iryo tiro baribure, abakwiye kubura ayo mahoro bayabure, kugira ngo abana b'Imana batabahagwe, bimenyekane ngo uri Imana ikomeye. Urakoze Mana, ngo haye icubahiro, ndagushimiye, izina ryawe ryubahwe. Mu izina rya Yesu, zigama umume wese, zigama bakumenye, uduhe kukumenya mukuri, kandi n'abatarakumenya uciye muri twebwe ubigishirize, kuko uri Imana yumva kandi yishura. Mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti ndavyambaje. Bavukanye, ndanezerewe kubw'aya majambo. Imana yo mwijuru ibampezagirire, kandi Imana yo mwijuru ibahe kugira ikiganza ciza, ibahe inkomezi bashoboze, mpwemu yera arushaho kubatera igitutu, ubushobozi bwiwe bubabemwo. Ndabakunda, ndabasengera, mbifurije umugisha w'Imana. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Murakoze. Shalom shalom.